Aramutse neza, mwiriwe neza, yemwe bakunzi b'agateka k'umwana, ni Ildefonse Sindayigaya ngarutse kugira ngo tubandanye aho twari twagejeje icigwa cacu kijanye no guharanira guteza imbere mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka k'umwana. Ubuheruka twari twatanguye icigwa kijanye no kurabira hamwe akamaro ko kwandikisha umwana. Twarabonye ko kwandikisha umwana ni uburenganzira bw'umwana, bikaba itegeko ku gihugu biciye ku masezerano mpuzamakungu igihugu casinye, bikaba itegeko ku muvyeyi biciye ku mategeko yo hagati mu gihugu. Rero ubuheruka mu mbabarire twari twagiteguye ko tuzoca twinjira ikibiriraho canke mu kwinabukwi mu masezerano mwishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano muri buri gihugu, ariko bivanye n'ibyo bamwe n'abandi bagiye bambwira kuri Facebook, bagiye bambwira kuri ku mbuga zitandukanye, twaciye dusanga ko ahubwo tukwiye kubanza kuraba mbega inzego za ONU, inzego za Afrika zifata gute ibijanye n'ishirwa mu ngiro ry'agateka k'umwana biciye mu kwandikwa mu nyandiko ndangamuntu. Rero duca turabira hamwe ukuntu ivyo bintu bikorwa, ari byo duca turaba mw'iki cigwa uno munsi citwa agaciro kari mu kwandikisha umwana n'ingaruka ziri mu kutamwandikisha. Ivyo tukaza kubiraba uno munsi, tubiraba mu masezerano, tubiraba mu mashami yo ku rwego rwa ONU, ingene inzego za ONU zibona ibijanye no kwandikisha umwana, zikanabona n'ingaruka mbi zifatiye mu kuba umwana yoba atanditswe. Nk'uko nabibasezeraniye, birashoboka akaba hariho abaza gutangura kuraba iyi video batari bwabone izindi. Umwidondoro n'uyu ni Ildefonse Sindayigaya, umunyeshure ku rwego rwa doctora muri kaminuza y'u Burundi, naramaze urwego rwa master mu vy'agateka kazina muntu no gutatura amatati bidaciye mu ngimba, n'urwego rwa lisanse mu bijanye n'ivy'amategeko. Tubandanye aha duca turabira hamwe tuti mbega mu rwego rwa ONU, inzego za ONU, abana cane cane turashimikira ku rwego rwa UNICEF, ariko mu buzima bwa misi yose rujejwe kubungabunga agateka k'abana. Mu mengo ntibiriko birabona neza, ariko haravuga ngo abana iyo batanditswe, aha duca tukaza kwifashisha ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo, hari ikigo kijejwe gukurikirana iby'agateka k'abana gikorera muri Australia, nico caduhaye iyi mvugo yuko kwandikisha umwana vyonyene, niba umuvyeyi yomwandika amaze kumwandika agaca yitahira, ibyo ntaco vyoba bimaze. Ariko iyo umuvyeyi amaze kwandikisha umwana wiwe, aca akurikirana akaraba ko uwo mwana wiwe amaze kwandikwa kafise icemezo k'uwo mwana vy'ukuri yanditswe, ivyo bita guhabwa urwandiko rwemeza ko uwo mwana yanditswe, arivyo bita extrait d'acte de naissance mu gifaransa. Mu Congereza bakunda kubyita birth certificate. Aha rero ubuheruka twari twabonye yuko ku rwego mpuzamakungu rwa ONU kwandikisha umwana biba ikibiriraho umwana akivuka, ariko turabona kandi yuko saho honyene no mu masezerano mpuzamakungu ajejwe iby'uburenganzira mu bya politike n'ibyo kwidegemvya kw'abantu, mu ngingo ya 24 akarongo ka 2 n'aka 3 bivuga umwana ko akivuka cyandikwa, amaze kwandikwa akaronka ubwenegihugu. Ni ukuvuga ubwenegihugu umwana aboronka ari uko yanditswe. Aha rero tubigiye imuzi tuca tubona ibyo mu kilatini bavuga ius sanguinus, umwana agira ubwenegihugu bw'abavyeyi bamwibarutse, bakavuga kandi na ius soli, ni ukuvuga umwana agira ubwenegihugu bw'igihugu avukiyemo. Ibyo tuzoraba nitwagera mu gihe co kuraba ingene umuntu aronka ubwenegihugu, tuzobishikako tubisobanure neza neza. Rero umwana
abwirizwa kwandikwa akivuka. Rero aho hari ku rwego rwo kuraba mu nyandiko, mbega inyandiko zifatwa mu rwego rwa ONU zivuga gute. Reka tuce tutaba rero mbega UNICEF ishirahamwe rijejwe kwitaho agateka k'abana umunsi ku wundi ryo ribivuga kwiki. Ico rivuga nuko umwana atanditswe, umwana ntagira akarangamuntu, ntagira izina, ntagira ubwene gihugu. Iyo ni ingaruka ya mbere. Nimwiyumvire namwe bavyeyi, bagabo, bagore, muremeye ko dutunga abana batagira ubwene gihugu kandi na twebwe ubwacu tubufise? Oya, si byiza ko abana bacu babaho batagira ubwene gihugu bivuye kuco nokwita ubutagondwa canke ubutamenya kwacu. Noneho rero nta kutamenya kuzongera kuhaba, ndiko ndakora uko nshoboye kugira ngo tunonosore ibi vyigwa kugira ngo abana bacu, abana b'igihugu bagire ubwene gihugu. Umwana atanditswe ashobora gukoreshwa mu bikorwa bidahwanye n'amagara yiwe, ni ukuvuga gushika ku myaka kanaka abana barekuriwe gukora ibikorwa ibi. Hari imyaka umwana batarekuriwe kwinjira mu gisirikare, hari imyaka umwana batarekuriwe kwinjira mu gipolisi, eka hariho imyaka umwana atarekuriwe no gukora akazi. Aho ni ku ruhande gusa rw'ibijanye n'ibyo gukora akazi. Rero dukwiye kwitaho kwandikisha abana kugira imyaka yabo imenyekane. Tuje mu bijanye n'ubutungane, mu butungane kugera ku myaka kanaka ku rwego mpuzamakungu umwana atarakwiza imyaka 18 ibikorwa akoze ntibihanirwa, ariko bivanye n'amasezerano mpuzamakungu yagiye ategwa ko umukono n'ibihugu kanaka, ari amasezerano y'i Beijing, hariho n'amasezerano yabaye mu nyuma agirwa ko uruhara n'ishirahamwe n'igisata cawe nikijejwe iby'agateka kazina muntu biri kumwe. Igisata cawe nikijejwe gucinga gufata ibiyayuramutwe biri kumwe na UNICEF byaratoye amasezerano y'ukuntu ico byise itegeko shushanye, itegeko ryo gufatirwako, itegeko mfatizo y'ukuntu ibihugu byokurikirana imanza mu gihe abana ari byabona canke abana aribo bakorewe ibyaha. Ariko hasanzwe hariho mu mategeko mpanavyaha yo mu bihugu ingene umwana, igihe umwana ariwe akoze icaha mbega aburanishwa gute. Igihe rero umwana bitazwi neza imyaka afise, ashobora kurengana agahanwa agapfungwa. Umwana atari gupfungwa canke agahanwa mu buryo bukarishe, kandi igihano yari guhabwa cari coroshe. Hari ingaruka nyinshi cane zifatiye ku kuba umwana atanditswe, kuko umwana kugira ku myaka ingahe afise uburenganzira bwo kuja kubaka agashingo kwiwe, ariko muraza amabanga yo mu ngo araremereye cyane. Umwana kugira ku myaka ingahe kanaka bivanye n'igihugu ntaba arakwiza imyaka kuja kubaka. Igihe rero bititaweho ashobora kuja kurangura ayo mabanga yo gukurikirana ibyo mu ngo no kurera abandi bana azoca yibaruka no gutunganya ivy'umugore canke ivy'umugabo kandi atarakwiza iyo myaka. Abakeneye kubikurikirana mw'idonido izo ngaruka zishikira umwana mu gihe aba atandikishijwe neza, boca babikurikirana. Ngaha nabashiriyeho aho kubisanga. Hariho raporo yagizwe n'umunyamabanga mu rwego rwa ONU aje gukurikirana iby'agateka kazina muntu, raporo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 14. Nabahaye umurongo wo guca mu bisangako. Mu gihe cyo mu mwaka 2012 ico gisata ca ONU kijejwe gukurikirana agateka k'abana caragenzuye gisanga abana benshi mu Burundi ntibanditswe, ariho catanze imfashanyo yo kugira ngo abana mu Burundi bandikwe. Abana bacerewe bandikwe bidaciye mu kiguzi nk'uko amategeko y'u Burundi yarasanzwe ategekanya ko umwana yacerewe kwandikwa ariha. Niko gusanga mu makomine 5 yo mu Kirundo na 5 yo muri Muyinga basanze hari abana benshi cyane mu Burundi babayeho batari bwandikwe. Za ngaruka zose twadondagora aho hejuru zamaze kubafata. Niho rero uyu munyamabanga uwaserukira ico gisata ca UNICEF mu Burundi yashashikiriza ijambo mu gihe bariko batanguje ico gikorwa. Aravuga yuko umwana atanditswe abona zangorane zose, ntagira uburenganzira bwo kwiga, ntagira uburenganzira bwo kwivuza, kandi hariho ibihugu byinshi umwana atarakwiza imyaka kanaka avugwa kuri gusa. Ariko umwana iyo imyaka y'ibitazwi, uwo mwana ashobora kubuzwa uburenganzira bwo gushikira abaganga n'imiti kubw'uko atanditse mu bitabo ndangamuntu. Rero ingaruka nyinshi murabona
muri UNICEF barazishimangira, mu gisata cyo kubahiriza agateka ka zina muntu, ya raporo dufatiye kuri ya raporo byerekana yuko kutandikisha umwana biteza ingaruka nyinshi cyane. Rero nobasaba ko twokwirinda ko abana bacu izo ngaruka zizobashikira. Tubaye turageza ngaha, tuzosubira ubukurikira turaba ku rwego rwa Afurika. Hariho ingene umugwi w'abahinga by'agateka k'abana muri Afurika bateguye neza, baratwereka mu cegeranyo cyabo kigira kabiri cyakurikiranye ijya ngingo ya 6 yo mu masezerano ya Afurika, ingene umwana iyandikwa ry'abana ryogenzurwa. Tuzoca tubiraba ubukurikira. Murakoze ko mwakurikiranye ikigwa. Ndabasabye kukiraba kuri YouTube, kukiraba kuri Facebook, kuri LinkedIn no kuri Twitter, kandi buri wese akibonye agaca agisangiza abandi kugira ngo dufashe abana batandikwa, kuko hari benshi batandikwa kuko batabizi, batazi kari agateka k'umwana, bakibaza ko umwana yandikwa ariko ageze ku ishure gusa. Ivyo rero twe turabirengeye ko twabize inyigisho. Murakoze cyane, naho ubutaha mukomeze kwakira inyigisho no kuzisabikanya abandi batarazironka. Murakoze cyane.